Gakeye canke mwiriwe bakunzi bacu bakunzi ibiganiro byacu nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiye kugira ngo dushobore kwa twoyaga n'ibindi nubwo Msesanguzi yamaze gutangura kwa amakuru ariko n'umwanya nyene turafite byinshi tubashikiriza reka ndamuha ikaze nawe nyene ayongere aduhera ikaze abo tuguma tubana muri kino kiganiye karibu cyane ya urakoze cyane MC Benita amahoro y'Imana akomeze kubana nawe reka ndamutsa abakunzi ba Bienfo na Bienfo plus abaherereye hose tubahani ikaze muri kino kiganiro neza cyane urakoze cyane Msesanguzi imbere yuko tuganira Msesanguzi hari abantu benshi bamwe bantuma bambaza teske rye jambo mwavuze ko ryananga yavuze risobanurike ariko imbere ko turiza ko mbabare twanze cyo ku mirongo y'urugamba utubwira ibiko birahabera bimeze gute havugwa maki na cyane cyane hano muri Minembwe tuhagaruke ko gatoya kuko urazi ko ariho n'amajambo menshi karava yuko atamahora azigira aboneka ko nyamajambo menshi nyene niho nifuza ko tugaruka cyane cyane karibu cyane bo merci beaucoup Benita mu bisanzwe wowe wikiga ko wahumanijwe canke warozwe hari ubuganga karuhariwe yabigize umwuga wowe wikiga ko ufise inyatsi kubura uruvyaro kwisanga mu kibazo cyo kubengwa kugira ikibazo cy'akazi canke mu kazi karibu cyane arafasha n'abibwi ivyabo avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi emwe Dr. Swale n'umuhinga dasanzwe akabigerero ku bari kure nimwinde gutiritika ryanyu ngo musanga hari kuri telefone gusa Dr. Swale arabikemura ukeneye ubufasha akura mu gisagara ca Bujumbura zone Buterere hafi ya Maison Verte ibarabara rya 27 muri DB mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 981 amajana 932 Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura izi ntambara za Kongo narabisobanuye neza yuko ari intambara z'ikibi n'iciza kubera ko ubundi impande zose zigwana zerekana ko zigiye kurondera amahoro abene gihugu yaba M23 ivuga ko iri kiraharanira amahoro y'abene gihugu yaba leta ya Kongo niko kuko ndetse wanashaka n'igihugu cy'u Rwanda kivuga ko kiri muri Kongo ku neza y'abanyamurenge n'abatutsi sivyo no kuvuga bobo nibo novuga ko bafise une certaine qualification kuko bobo ntiba globaliza ntibavuga ko barondera amahoro y'abakongomane mu bisanzwe bavuga ko barondera amahoro y'abanyamurenge n'abatutsi kubera ko bagaragaza ko bari ko arenganya so rero hari hazigiye kitari gito mu by'ukuri muri Minembwe intambara ziriko zirasekera ibintu bitameze neza ariko noneho ku munsi nako hari agahembwe plutôt ariko noneho ku munsi wejo ni intambara no bako zasubiye mu buryo butari bworoshe na gatoya aho Wazalendo na FARDC bagavye ibitero bikomeye mu bice bigera kuri 2 byari muri Minembwe ahantu uvuga nka Mukoko ndetse na Nyaruhinga kabisa buno buce bwiriwe uriko buravugiramwo intambara zitoroshe aho hatangwe kuvuga imbunda nini nyuma hakurikiraho n'ibisasu n'ibiturika tusa haza kumvikana n'inkoho ntonto amakuru dufise aremeza ko Wazalendo na FARDC basho mu by'ukuri kwigarura buno buce nubwo n'uyu munsi nazindutse numva makuru avuga ko hazindutse ariko harabera intambara zitoroshe no kuvuga coalition ya M23 iri kigerageza kuraba yuko igaruka kwisubiza buno buce bwa Nyaruhinga ndetse na Mukoko ku makuru twaronse aravuga ko abasirikare b'u Rwanda cyangwa se ya coalition yabo yose bagera kuri 11 bashoboye kuhasiga ubuzima aba nabo imibiri yabo yasigaye hajya muri Mukoko ndetse na Nyaruhinga mu ntambara zabahuje ku munsi wejo na coalition ya FARDC ariko kandi hari amakuru naronse avuga ko hoba hariho n'abashoboye gufatwa mpiri ngo baciye babanyarukana mu gisagara ca Uvira aya makuru mu by'ukuri na yaronse usibye ko ntashoboye kumenya effectif y'abafashwe mpiri
ariko ico nashoboye kumenya cyo nuko baciye babirukansa hajya muri Uvira. Amakuru kandi naronse kubwa Minembwe nuko abenegihugu b'abakongomani bien sûr bari muri Bukavu bariko batanga amakuru mu ijoro ryakeye yuko ngo drone z'igihugu cy'u Rwanda mu ijoro mu masaha 3 arenga zariko zirengana zija kugira surveillance muri Minembwe. Ubwo ngira ngo muca mwumva yuko zariko ziraba ahari ama defense ya FARDC ndetse na Wazalendo nabo bari kumwe. Usibye ko aya makuru mu by'ukuri atayindi soko ndayaronkako kukaba nkako twaba dufise amakuru avuga ko igisirikare cya Congo FARDC cyashubiye kugara ikirere amadrone y'u Rwanda adashobora kuba yoba kizunguruka ari muri Minembwe nkuko byari bisanzwe biri. Reka yo dukomeze kuyoga ko runono iyi nkuru kumbure nitwaza kuyironka ko ama update canke nitwaronka ko bishasha turaza kuyishikiriza abadukurikirana neza cyane. Urakoze cyane mutusanguzi. Ariko tukomeje kumva ngo M23 cyangwa se kwa ya RDF iri gikomeza gushaka kwisubiza ubuce banyazwe. Ese koko urabona neza yuko bino kuko tumaze imisi tubumva kenshi bizokunda canke kubera yuko kwa kutumvikana kuri hagati yabo kuzotuma badashika kucyo bashaka? Bo hariho ibintu novuga bitanabaho bitanashoboka, sivyo? Biragoye ko abantu batari ko barahuza boje inama ngo bose bayishikeko canke baje inama n'ingingo ntibikunda kubera ko situation barimwo ubwa mbere ntibari ko barumvikana, sivyo? Ni babandi bajanye kuri front line bashobora kwibaza, bamwe bashobora kwibaza bati bakanaka ubwo bari imbere baraza kuduhindukiriza ko amakano baturase, abandi nabo bati bakanaka ubwo bari inyuma baraza kurasa twebwe. Ibi ntibikunda baticaye ngo batature ibibazo bibahuza biri hagati yabo, ntibishoboka. Ariko kandi no gukemura ibibazo ntibihari kuko mu kiganiro nakoze kare naberetse neza nako Red Tabara, sibyo? Red Tabara yo ipompera mu nzara mu gihe muri Kongo intambara ziba zigihari, kuko baramaze kugaragaza ko info intambara muri Kongo zuhagarara Minembwe yofatwa na coalition ya FARDC bakayituza neza twigwana. Red Tabara nako ntibazoba bakironsa handi hantu baba ntibikunda kuko inzira imwe rudende bafise yo kwinjira mu Burundi no guca muri Kongo, niyo nzira yonyine bafise. Rero tanke muri Minembwe intambara yoba yahagaze ntivyo babigikunda ko baronka aho baca. Rero urumva kandi natwigwaneho kubera umushefu wabo afunzwe. Nerekanye impamvu Sematama afunzwe. Mu bisanzwe Sematama afunzwe kubera ko yamaze gutahura ko ata mpamvu nimwe ihari yuko twigwaneho iguma mu ntambara zateguwe n'u Rwanda. Ibi yarabigaragaje bituma bamufunga. Abanyamurenge rero bo muri twigwaneho kesa swa before bagane kesa swa akagara abenshi baramaze gutahura impamvu iziya ntambara ziko ziba muri Kongo. Abenshi baramaze kubona ko Kagame abafata nk'amaproa nk'ibyambu. Niyo mpamvu Sematama yavuze ati rero ubundi naramenje ntanga makanika baramwica, kumbe sinari bwabone impamvu makanika yari yararahiye ararengwa ko atazongera kwiswa mu ntambara za FPR Inkotanyi. Bivuze ngo rero mu gihe abanyamurenge bamaze kubona ivyo ntibigikunda ko bacudikana twigwaneho, bikunda kabisa nako na M23 canke Red Tabara canke RDF. Urumva hariho kwibwira ko badofashanya ni bimwe mu kintu bavuga ngo amahenda nshuti, kandi bazi ko amahenda nshuti agora. Bashobora kuzobahenda kugutinya ko bazoraswa canke bazokoregwa nka bimwe Red Tabara yarayibakoreye ikabarasika nabaturira n'amazu. Ariko wumve ngo
bivuye ku mutima ntibikunda kabisa nta bibarimwo pe urugamba rwamaze kubananira. Yes, urakoze cyane Musesanguzi. Ariko tubandanyirize tukiri ku mirongo y'urugamba Musesanguzi, utubwira amakuru situation donc ya Karehe nayo nyene, utubwira uko vyifashe kuko turumva neza ko imigwano ibandanya, utubwira uko bimeze. Karehe byakomeje kuba bibi cyane gose. D'abord mpere hano muri Rumbishi, sivyo? Rumbishi abantu ku munsi woje bakomeza kutubaza bati Rumbishi byifashe gute? Ko bamwe bavuga ngo Rumbishi coalition ya M23 yahisubije. Ninde babeshe ko M23 yisubije Rumbishi? Nagomba ndabatangarize yuko ahubwo mu bitero M23 yagavye byo gushaka kandi kwigarura Rumbishi hapfuye abasirikare batagira ingano, haguye abasirikare benshi cyane ba RDF, benshi cyane mu vyumva. Abagera kuri 32 nabo baramanika inkoho barishikana, bitanze mateko, bafashwe mpiri 32. Iyi nyuma y'abandi ntashobora no kumenya nanje gitigire kuko ibyo bambwiye ni estimatif, sivyo? Mugabo mwumve ko Rumbishi iracafiswe na Wazalendo. Tukiri ngaho nyene uyu munsi muri Karehe, kuva ku munsi w'ejo n'uyu munsi intambara ziracazambye muri Karehe. Ntabwo mu by'ukuri biriko biroroha kubera ko turiko tubona ama contre offensive Wazalendo kiragira ku bitero ko baragabwa ko n'abasirikare b'u Rwanda ba RDF. Je peux citer notamment nkano muri Katare, muri Tushunguti, muri Nyamugari ndetse na Kivoka. Ahantu mu by'ukuri ntabwo ibintu biriko biroroha cyane gose. Umwana w'u Rwanda ariko arahatutera, ariko arakubitwa kubi, yagarutse kandi kuba intabire z'amashamba ya Kongo. Aha muri bino bice Wazalendo très déterminé, ariko kandi nubwo biruko bakomeza gusaba umusada leta yabo, bakomeza gusaba FARDC yuko ibapfuya ikabaha tout les munitions nécessaires hama bo bikorera akazi, akwera ko bo batangaza ko bya cessez-le-feu bitabaraba. Yes, no korereka tubandanye amakuru yacu Musesanguzi. Tubandanye kuri ya nkuru twatanga ku munsi w'ejo se Matama bwo yavuga ati Minembwe niri buronka amahoro mu gihe ko Kolwezi na Lubumbashi itaraja mu minwe yabo. Abantu bashire baragize ntibatahuye imvura yariyo, donc bifuza rero ko basigurira uko bimeze nuko bikogana bikurikirana kuko urumva neza ko Minembwe itari kirifata neza mu mwanya. So mu bisanzwe ni bimwe natangura mvuga Beni, bamwe bose bigira ko ari aba liberateur b'abakongomani, ari abacunguzi b'abakongomani. Iriya mvugo Colonel Nanga yakoresheje yashatse kwerekana ko abansi ba Minembwe, abantu badestabiliza Minembwe, yuko ngo bo bava muri za Kolwezi za Lubumbashi. Ugiye kubiraba, tugiye kwanaliza imvugo yashatse gukoresha, yashatse kwerekana ko Minembwe izoba stable ari uko Kolwezi za Lubumbashi zamaze kwigarurirwa na M23. Nivyo yashatse kwerekana. Hari mu yandi majambo umuntu ashobora no guca avuga ati buriya M23 niyo iwujije Minembwe amahoro, bitewe nuko iyo ivuga ko iyo M23 idahari Minembwe ibitekanye, iyo ihari naho Minembwe ntitekana, izotekana gushika igihe bazoba bamaze gushika iriya za Kolwezi na za Lubumbashi. Mu yandi majambo nivyo Colonel Nanga yashatse kuvuga. Ubundi rero umuntu acabaza kino kibazo, dufatiye kuri igisagara ca Goma na Bukavu bamaranye iminsi mu maboko yabo, est-ce que biriya bisagara birimwe amahoro, biratekanye? Iki ni kibazo cyo kwishura abakongomani bari muri biriya bisagara. Apana abantu bavyumva ku maradiyo, apana abantu babikurikirana ku mugangurukana bumenyi. Abantu bari muri Goma, abantu bari muri Bukavu nibo bazi nimba hari umutekano. Maze tugaca tugaruka muri Minembwe. Byukuri koko muribaza ko M23 yoshobora guha umutekano abenegihugu muri Minembwe? Ntigikunda, ntikinashoboka. Buriya nivyo maze imisi ndiko nderekana. Ubundi iki gisirikare cy'u Rwanda RDF ubuce kiba cyamaze kwigarurira, abenegihugu baba bahari
kibafata en otage sivyo kibafata nk'ingwati kugira ngo bashobore kwiproteja contre ibitero vyogabwa na Wazalendo canke igisirikare ca leta ya Kongo arico FARDC. Ntibisobanurwa ko baba babahaye amahoro none Minembwe ntibigeze ko bayirimwo mugabo barayikuwemwo nyuma bongera kuyigarukako umva kare babwiye abenegihugu muri Minembwe sinzi kuvyibuka Benita babwiye ko Minembwe itazigera kandi kuvugiramwo urusasu babwiye ko Minembwe ari amahoro aho wanashaka banivuguruje ko ngatamwansi yigeze no kuhagera mugabo uyu munsi Colonel Nangarika avuga ngo Minembwe izoronka amahoro ari uko ngo higaruriwe za Kolwezi na za Lubumbashi n'ahandi hatandukanye sinzi impamvu abakongomani mu by'ukuri bafunga ubwenge n'amaso n'amatwi kugira ngo ntibashoboye gutahura imikino bariko barakinirwako barungitse intumwa zibatangariza ko baronse amahoro nespake aha twababwiye haraye habereye intambara kuva ku munsi w'ejo ndavuga muri Mukoko ndetse na Nyaruhinga ari muri Minembwe none iyo yindi Minembwe Colonel Nanga avuga izobona amahoro ari uko bigaruro za Kolwezi na za Lubumbashi niyihe itandukanye na ya Minembwe bahagararamwo bagakoranya abanyaminembwe bose bakababwira ko babahaye amahoro atarusasi uzongera kubavugira bakagomba guca ubwenge bakamenya ivyo barimwo bakabona neza igihugu cabo situation kirimwo apana ko baguma babadundadunda nk'ubutenisi sivyo bariko bakina nk'umupira nibaca ubwenge buguruke amaso rero kwibwira ko bazofata Kolwezi bagafata za Lubumbashi n'ahandi tanke Kivu y'amajepfo na ruguru byabananiye gufata neza nukwihenda ni indoto z'umusazi niko nobyita jewe yes urakoze cyane uko bikomeza kuducanga bisa nkaho menga bo nyine bakora bavuguruzanya hagati ya amajambo bavuga no kwivuguruza yes ugerageje kuraba nk'ajya amajambo y'ya mukobwa wa Sematama yavuga muri Minembwe nitwe dutegereza kuja kurondera amahoro Colonel nawe akavuga ko atamahoro azobonekaho kiretse ngo bafashe Kolwezi na ni sesa none ni gute ayo mahoro azoboneka gute bamwe bavuga ko atamahoro azoboneka kandi bakavuga ko amahoro ahari nipfuje kugaruka cyane gato bamusesanguzi ku kiganiro duheruka gukora mu minsi iheze tubwira ukuntu Wazari kiragwana cyangwa se coalition ya FARDC sinimka neza nyine nabivuze yari kigwana ndaboneka nkaho iri kigwana ya advancing imbere mugabo ikihitamo kuza iragwana igumaho nyene iri nariko ndibimvira nti kine kibazo ndakibaza musesangote eske kugira ngo coalition ya RDF cyangwa se ziyenyeshamba ziyumvire ko azo kwiyumvira kuja kurondera kwisubiza ubushye babatse si kubera yuko babona waza yakuraje rebra Wazalendo ego bo kubona twigwaneho M23 RDF na Tabara bagize umugambi wo gushaka kwigarura ubuce burimwo FARDC ntabwo ari uko ngo Wazalendo yakuraje rebra kandi Wazalendo muri Sesero Wazalendo ntabwo yigize ijya muri Sesero ntibigeze bicara ihabwo kumbure abantu ntibari kubakurikirana ikintu Wazalendo yakoze Wazalendo je niko ndabiraba bashize inguvu muri territoire ya Karehe kesa swabo muri Nord Kivu baramanutse naho muri Sud Kivu kandi izi ntambara zo muri Karehe sinzi ko mwabikurikiranye neza zatandukiriye territoire ya Kabare zitandukira na territoire ya Masisi à la fois donc umve ngo Wazalendo bashize inguvu hamwe uwo muri Sud Kivu na muri Nord Kivu ubundi ushobora no kuvuga ko ibitero byabaye muri Minembwe byarabaye muri Minembwe na n'uyu munsi zambara zihari ni kugira ngo berekane ko Wazalendo itare muri Karehe gusa n'ahandi ihari ikiriko irakora mugabo bari babanze kwanja gushira mu kintu bita gushika bita gute gushika umushike sivyo babanze gushika umushike muri Karehe bashiture kabisa kuko ubundi naraberetse ko Karehe ariho hantu hari ibigwanisho bikomeye cyane ubundi protection ya Bukavu wanashaka na Goma yari muri territoire ya Karehe niho bari bashize ama defense arimereye rero Wazalendo babaye bwitaze kugira ngo bashikuriya mushike
hama baze kubandanya n'ahandi. M23 kwibwira ko bagomba kubandanya bagaba ibitero atandukanye mu ntumbero yo gufata amarokarite amwe atandukanye, si uko babonye Wazalendo yatekereje, ahubwo ni kugira ngo batere ubwoba Wazalendo. Ubundi nta bushobozi bagifise bwo kugaba ibitero runaka ngo bahigarurire, ubwo bushobozi ntabwo bagifise. Wapi, ntabwo bagifise, babikora kugira gusa ngo batere ubwoba, bararasa bagasubira inyuma, bararasa bagasubira inyuma. Sinzi ko babibonye, kandi urumva bitewe n'uku kuntu hagati yabo harimo kutumvikana, batariko barahuriza kuri kimwe n'ikindi, bafise amakimbirane hagati yabo, bagaba ivyo bitero shuma mu kugira ngo bazimye inzehe, kugira ngo berekane yuko bahagaze neza. Wazalendo ntiyave yibwira ko boba bacitse intege, badendebukiwe, mugabo ubundi biragaragara. Mugabo baratubwiye ngo hari icyo bisiguye. Nyene bisiguye ivyo nyene. Niko nango izo nsobanuro nyene. Arumva neza ko waza irikira kuri aho, donc irikirashika aho FARDC towe ndabivuge gute. FARDC muri Seserofa. Muri Seserofa. Ariko muri Minembwe twabonye FARDC yatanze hapo. Muri burya buce bubiri FARDC yatanze hapo. Sinzi rero ngira ngo babonye agasuzuguro karenze, bavuga bati katwikora agasuzuguro k'abadayimoni, baca batanga umusada kuri Wazalendo. Ariko mu kurangiza iganiro cyacu musesanguzi, atwo turabona plutôt aba twigwaneho canke se ziyanyeshamba zindi bajya nyene bariko baragwana, bariko barishikana ku bwinshi kabisa cyane gose. Umugani wawe bishi bo muri M23 na RDF neza cyane. Eske koko ntubona neza yuko ko hoba harimo nabyite gute ubugambanyi kuri kotimwe ahandi bene mumenga ko baza bafise ibyumviro bigiye bitandukanye. Mu Kirundi bavuga ngo hagupfa wozanza, sivyo? Hariho abamaze kubona ko ataco bagisha bokora, hariho n'abandi bavuga bati twarahenzwe, hariho n'abandi nk'uko bivuze bariko baragambana, sivyo? Avuga ati turabona mu by'ukuri yuko ibyo tuko turagwanira bidafashe, twabijemwe batubesha cyangwa batuze badushimuse, batuzanye badufashe ku nguvu, rero ko turonse opportunité reka twebwe tubyiviremwo twishikane. Donc impamvu ni nyinshi ziko zatuma bariko bishikana. Ariko kandi hariho n'abandi baba bari kuri front bakabura amaregamo, bakabona ati ntituri busubira inyuma ntibikunda, ntituri bugire iki wacamanika inkoho. Ni impamvu nyinshi ziko zituma aba RDF n'aba M23 bariko bishikana. Icyo nari mvuze sinzi ko bari bantahuye, kubera yuko biraboneka yuko hariho bariko barishikana kugira ngo donc bashobora kuba bo kwataka bisunza bamwe ariko barishikana kuko bamaze kumva yuko bishikana ari benshi cyane. Ikibazo ndagitahuye. Donc muri baba none bariko barishikana. Abo muri M23 bariko bishikana. Ego. Ni benshi nkuko bivuze bishikana mu buryo butandukanye. Ariko turiko turabona menga hariho benshi hariho bamwe ko bifatanya naba atari uburyo bwo kwishikana. Bifatanya nabishikanye. Ego. Atari uburyo bwo kwishikana ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo bashitse muri bajya aye ku bwinshi bace babahindukirira. Oya sivyo kubera abishikana bose ntabwo babagumiza mu mazona y'imwe intambara. Urumva? Baba bishikanye baba bafate ku mirongo y'urugamba, nta numwe aguma muri zone irimo intambara, baca babivakiwa bakabatwara mu mazone atekanye atantambara zirimo. Rero abibwira yuko ngo aba bishikanye yo bari piège bariko batega kugira ngo baca baza guhindukira FARDC, ibyo sivyo kabisa. Sivyo. Nuko murakoze cyane rero kandi gushimire kuri mwe n'ibindi dushikanye ko birabera hakurya ya Rusizi. Nganshimiye n'abakomeje kubana natwe mu biganiro byacu, ndabasaba ko gukomeza kubana natwe no mu bindi biganiro. Ciao ciao.